Banywanyi b'ikimenyeshamakuru Kibonobono Media aho muherereye hose turabahaye gakeye turabahaye mwaramutse. Inyuma ya kamera nkuko mwumva rino jwi ni Kubwimana Avelin batazira oncle canke uncle, ariko imbere ya kamera hari uwundi muntu sinzi ko bamwe bamuzi, nibaze ko hariho n'abatamuzi, twagomba tumusabe atwidondore. Murakoze cyane, nitwa Irakoze Marie Claire, sijya mbere mbonetse hano kuri Kibonobono Media. Nari sanzwe narakoze n'ibindi biganiro nkaba sanzwe nkorera muri Inaskoki. Murakoze cyane. Hanyuma ndabona n'impuzu yanyu iriko akarugo keza cyane, akarugo je nkunda. Yego. Karanga Inaskoki. None by'ukuri ngaha muri mu runani Inaskoki mwoba mujejwe iki? Mu runani Inaskoki ndi umudirectrice wa auto-école, ni mu ma métropole atandukanye dusanzwe dukoreramo nka Kibonobono. Yego, byumvikana yuko muserukira ico gisata ca auto-école novuga mu Burundi bwose. Yego. Muri za ntara za kera twahorana. Yego cyane. Murakoze cyane. Hanyuma kuri uno munsi uri hejuru ni ku wa kabiri igenekerezo rya 17. Nabonye umengo hariho abanyeshure mwashoboye kuramura uno munsi. Yego. Yoba ari nk'ipromotion ya kangahe? Murakoze, ni promotion ya mbere twasohoye uyu munsi cyangwa twaramuye uyu munsi. Mugabo na promotion igira kabiri buca tuyiramura kuko turi ku muvuduko udasanzwe. Yego. Na promotion igira gatatu wanashima tuzotangura kwiga ku munsi wa mbere itariki 23 kugihe cy'isaha 2 z'agatondo. Ni karibu cyane kuba vyipfuza. Ku bantu twumvise rirya tangazo Inaskoki yacishije ku bimenyesha makuru byayo, barahamagarira abantu kuza kwiga. Mwabonye none abantu baravyitavye ku rugero rushimishije? Yego cyane, abantu baravyitavye ku rugero rushimishije, baba bato canke abakuze bose baravyitabiriye. N'abamama bameze nk'abakuze gatoya twarababonye baraje kwiga kandi baranesheje by'ukuri kuko baratanguye hama barasozereye ntibigeze babicikishiriza hagati, kandi bagiye baryohewe bishimye ko twabahaye ubumenyi bumeze neza. Bagiye no kuhimiriza abandi kugira ngo nabo nyene bashoboye guhurumbira kuza kwiga muri auto-école Kibonobono, ko batanga ubumenyi bwizewe kandi bumeze neza. Iyo bariko bariga na cane cane nk'iyo bavyitabiriye ku rwego rushimishije, hacakenerwa n'ibikoresho bitandukanye byo kubigisha. Yego. Ngaha muri Inaskoki murashobora kuronka ibikoresho mfashanyigisho bihagije gushika aho bose biga kandi bakabitahura ku rwego rumwe? Yego cyane. Muri Inaskoki turafise ibikoresho abanyeshure bakoresha bakiga borohewe. Hano no muri no shure ngira ngo tuko turakorera mu ikiganiro murabibona, dufise imeza nziza cyane, turafise n'intebe nziza, turafise ibibaho, turafise amasinyo routier, bimeze neza cyane, n'imiduga irakwiye, n'igitoro kiroroha kugira ngo tukironke, kugira ngo abanyeshure bacu batwituye dushoboye kubaha ubumenyi byoroshe tutabagoye canke ngo bagende baridoga. Murakoze cyane. Hanyuma mwavuze yuko iyo auto-école irimo no mu gihugu hagati. Yego. Mwashobora kutubwira ahandi baba bariko bariga? Yego, auto-école ntitwiga hano i Bujumbura gusa ku biro bikuru. Auto-école irahari no mu Ruyigi. Mu Ruyigi irahari, baratanguye kwiga kandi barabirembeje nabo nyene. Auto-école kandi iri Igitega, n'Igitega bari mu guheza kugira ngo twakire irindi promotion. Karibu cyane. No mu Rumonge bagira batangure mu ndwiza, mu Cibitoki hose bagira batangure mu ndwiza, n'Ingozi mu ndwiza baratangura. Natwebwe nyene nababwiye ko promotion igira gatatu tuzotangura itariki 23 azoba ari ku munsi wa mbere. Ni karibu cyane no mu zindi metropole zitandukanye, nabo nyene bazoronswa imiduga kugira ngo auto-école ishishikare gushikayo. Uvyifuza wese bimworohere kugira ngo abanywanyi cyane cyane tuborohereze, ndetse n'abatari abanywanyi turabahaye ikaze muri auto-école Kibonobono, twakira bose nta gukumira kubayemo. No kuvuga rero umuntu wese arahawe kaze muri auto-école ya Kibonobono. Yego. Byumvikana rero yuko
n'ubutaraba umunwanyi ngaha muri Inascoki canke muri koperative ya Kibonobono turamwakira muramwakira. yego cyane Ni vyiza cyane. kanatsinda iyo aje ari atari umunywanyi Yego. biba bitworohereje cyane kugira ngo dushobore kumusigurira we aba yizanye mu yandi majambo kandi bagenda baryohewe bagenda bashimye ko umwimbu tubona ko bagenda baryohewe nuko baca bemera nabo kwifadikanya natwe kugira ngo tukomeze koperative Kibonobono itere ije imbere gusumba. Yego murabasigurira bakagenda batahuye Yego bakanyugwa. bakanyugwa. Yego. Hanyuma nagira ndababaze mufatira ku rugero uruhe mumbure rw'amashure kugira ngo mwakire umunwanyi aze kwiga ngaha muri auto école? Yego murakoze. Nta rugero rw'amashure dufatirako kuko waba warize cyangwa utize muri auto école Kibonobono turakwakira, waba uzi kwandika utazi kwandika turakwakira kuko haragera n'igihe baheje kwiga amategeko ajanye n'ibarabara barakora ikibazo kugira ngo barabe nivo zabaho zigeze ibyo babigishije kumbure ingene vyagenze mu kubabaza ikibazo. Ku muntu aba yarize barakora ikibazo bakandika, ku muntu ataba yarize nawe nyene nitumutererana tuca tumubaza ku munwa kandi byose biragenda neza barashima bagenda baryohewe. None biraborohera turazi yuko ngaha mu Burundi inyigisho nyinshi ziba ziteguye mu Gifaransa. Yego. No kuvuga n'ururimi rwo hanze kandi rutaba rumenyerewe n'abantu bose. Biraborohera cyane kubishira mu Kirundi mu rurimi rw'ikirundi bose bumva. Yego cyane abatumva ururimi rw'ikirundi nabo nyene nitwabasize inyuma, abumva ururimi rw'igifaransa abigisha dufise barazi indimi zose. Uje utazi Kirundi uzi Gifaransa baragusobanurira mu Gifaransa kandi ugatahura ukanyugwa. N'uje azi Icongereza baramusobanurira akagenda yize. N'uzi Igiswahili ntashobora kugenda uko agenda yize. Twe twakira mu mihingo yose itandukanye. Duhimiriza n'abantu kuza kwiga Icongereza muri Kibonobono turigisha Icongereza, muri Kibonobono turigisha ordinateur mashini nyabwonko kuko navyo nyene kubimenya ni vyiza cyane kuko muri kino gihe tuteza kubimenya nyene ko byinshi tuba tuko turakora usanga arizo tuba tuko turakoresha. Bien sûr n'Icongereza ntitugume mu Bifaransa gusa, n'Icongereza kirakenewe ni karibu cyane muri Kibonobono. Icongereza kirigwa karibu cyane, nta mbibe uri umunywanyi karibu utari umunywanyi karibu. Yego murakoze cyane. Hanyuma none murabona mu Burundi tumenyereye kwitaba imigambi twatevye canke kubitegera twatevye. Byumvikana ko n'uwo mugambi Inascoki kirazana wo kwigisha muravuze auto école muravuze n'ibindi, hariho benshi babifata ibisanzwe. Yego. Ni yihe mpanuro mworangiza mubaha mwaka kanya ko turonse aka karyo ko kubivugako? Yego cyane cyane abanyafrika turakunda kuneglija ibintu cyane, ibintu by'imigambi umenga ntavyo tuko turumva. Rero hamwe wo kumva banaka baragiye mu mugambi kana kabara ugusiguriye bikanka ko winjira ari ku mafaranga 12,000 gusa. 12,000 woshobora no kubisororera umuntu akabinywa ifana ukaca wonka kuza kubitanga kugira ngo wifadikanye n'abandi muri Kibonobono. Kuyatanga byorosha ahubwo ugashiramwe n'ibindi bintu byinshi ngo mpaka ngo nunguka ibintu ngo nunguka mu misi ngana gute, ngo ntanzi 12,000 ngo muca munyungukira gute. Rero mu Burundi turacari inyuma y'amajambere ku buryo tuba dushaka ko umuntu atanze amafaranga ubwo nyene acara nk'umusaruro ubwo nyene biba bigoye cyane. Ni nk'umurimyi ashobora kuba afise imbuto y'ibigori arayifise kandi arizera neza yuko azokwimbura, muga muri uwo mwanya nta mwimbo ahita aronka abanza gutera. Ntabazi ko hazogwa imvura ingana gute, ntabazi ko bizokwitwa n'uruzuba rungana gute, mugabo aratera yizeye yuko azokwimbura. Natwe muri Kibonobono ngwino karibu cyane mushenga 12,000 umusaruro urahari. Umusaruro urahari abandi ntituzotera imbere nawo gumurorera uzane cyaki baruvugo rw'abarundi ngo iyo menya ntibaho muri Kibonobono ngwino rero dufatikanye tuje hamwe twese iterambere rirashoboka turi hamwe dufatana amaboko apana kwikorana ngwino dukorere hamwe dufatana amaboko dutere tuje imbere. Ndahimiriza cyane abantu bakiri inyuma y'amajambere mujijuke kugira ngo muze mwifadikanye n'abandi twinvestise twitegurire kazoza twubake kazoza. Tanzi 12,000 muri Kibonobono ni nkuko ufise dollar mu mufuko wawe canke amahera kuri konti. Ngwino rero twiziganyirize kazoza kacu n'abana bacu
murakoze. murakoze cyane. Hanyuma kuba ariko baradukurikira, tubibutse gufyonda hamwe hepfo handitse subscribe, mu gifaransa ni sabone, sabone, hanyuma mufyonde na hajya jeme, hanyuma munagisangize abandi bo benshi bashobore kumenya ibi byiza byo muri Kibonobono. Bitanabujije n'uko rero mukomanda, urashobora guterera icyiyumviro canke ukavuga icyiyumviro cawe kitandukanye nkumbure n'ibi twariko turavuga. Murakoze cyane abadukurikiye mwese, mugire umwanya mwiza wo kwitegurira namwe ibyanyu, mwongera mwitegurira no kuza muri Kibonobono. Murakoze.